nibaza yuko ubu ni umwanya wo gukurikirana amakuru yacu mu Kirundi nayo twatubashikiriza umuyobozi wacu Felicien Bigirimana reka ndamwikaze ndamutsa Felicien Bigirimana ndakuramukije tofuga saba ndabaramukije namwe bakunzi ba radio mugatamutse FM ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri wa kane genekerezo gicenda mu kakaro umwaka wa 2020 reka ano makuru yacu tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Umugwi ujeje gutegura amatora umenyesha ko imyiyamamazo y'amatora y'abashinga amateka ikaba igeze ku 11 izokazorangira ku igenekerezo rya 17 mu kakaro umwaka wa 2020. Abantu 28 nibo basanze baranduye umugera wa COVID-19 mu bantu amajana 640 basuzumye mu gisagara ca Bujumbura. Aya n'ayandi ni mukanya kwino muri sanze muri radio magara tanze ndasubiye kuba ikaze muri aya makuru utuma amajwi bashikira neza ndisha ndayizigiye eka dumana makuru tahere mu ngingo imwe ukwayo reka n'amakuru yacu tuyahereye mu gisata tegura amatora. Umugwi ujeje gutegura amatora umenyesha ko imyiyamamazo y'amatora ikaba igeze ku munsi wa 11 ikazorangira ku igenekerezo rya 17 mu kakaro umwaka wa 2020. Pierre Caraveri Kazihise arongoye umugwi wa Seni aramenyesha ko bo bikora sunze amategeko atankumanzi. Reka tumumvirize akabavuga kuri mukuru mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Amaza rero bisa no kuyandi matora mugabo mugiye kwibutsa gato nuko uko kwiyamamaza guhera saa 10 mu gitondo gushika saa 10 mu mugoroba kuko kwiyamamaza bagukoresha bariko bavuga nk'amajambo cyangwa se bakavuga imigambi yabo bakagirisha amanama bagashobora kumanika ivyapa babona bikenewe ni kuri byo kwandi matora asanzwe yagenda mugabo rero bategereza kwigengesera kuko kwiyamamaza biteza kubahiriza umutekano n'amategeko na cyane cyane gukoresha amanama bakabanza bakabwira indwara yegereye hariya muri komune kandi twakubise ko kizira gutukana kigazira gucyoza abandi n'isuku umuntu aba ariko ariyamamaza yuko atyoza abo bariko barahiganwa kandi birabuje gutanga amahera cyangwa ibindi bintu mu kwiyamamaza kandi tukamenya yuko kizira gukoresha uburyo bwa leta kuko kwiyamamaza kandi kubera mu bibanza by'imirimo cyangwa mu mashuri abaye amashuri asanzwe y'intango cyangwa yisumbuye n'amashuri ya kaminuza aho rero tugeze ubu murumva hareze iminsi 10 turi ku munsi wa 11 kuko kwiyamamaza kuzohera ku igenekerezo rya 17 ukwezi kw'indwi. Rero turasaba abamenyesha makuru y'abantu bimenyeshe hanyuma bifashe n'abene igihugu gukurikira kwiyamamaza igenekerezo kuragenda kugira ngo bumve imigambi abariko bashaka kwitoza kuba bakemeza amateka ariko bemerera abaje n'amakomine aho mwamufashije cyane. Hama itora rero rikazoba ku itariki 20 mu kakaro rikabera ku ntara ku migo y'intara zose turabararika naho nyine kugira ngo muzorikurikirane kandi mufashe n'abandi barundi kubikurikiranira hagufi. Tukiri mu gisata kijeje gutegura amatora Pierre Caraveri Kazihise arongoye umugwi wa Seni aramenyesha ko abitoza kuba abajenama b'intabo ku mitumba ko hataragera mu bangira gato reka dusubire tumutege yombi. Ku nteguro bariko baramarira kwiyandikisha mu bigenga ijejwe gutunganya amatora mu makomine mu minsi iza naho iyo migwi izokorana yiheze neza ko abashaka kwitoza bakwije ibisabwa kugira ngo babemerere baze bitoza. Mugabo turamaze kumva yuko hari bamwe batanguye kwiyamamaza twavuga turasaba y'ukuri bahagarike ivyo bamanitse babimanure kuko igihe cyo kwiyamamaza cy'abajenama b'imitumba cyangwa bakaritsiye ntikiragera. Ico gihe kuvugurura ya Seni mu kwezi k'umunani mugabo cyane cyane bamenye yuko ico gihe yerekana neza itegeko ry'umukuru w'igihugu rishinga ubundi bijyanye kugira bikurikirana ko bitegekanijwe bimaze gusohoka. Batuzero kubanza bangira ivyo bamaze gusohora nk'ivyapa n'ibindi babiri bisubize muhira kandi ntagiye n'amanama bagirisha kuko ivyo byose birateganyijwe mu mategeko uko inama zigenda bazobimenyeshwa ubu giharagera.
reka n'amakuru yacu tubandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu. Abantu 28 nibo basanze baranduye umugera wa COVID-19 ku bantu 640 hapimwe mu gisagara cya Bujumbura. Jean Bosco Girukwishaka, umuvugizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu, aratwiganira ko bari mu migwi itatu. Bamwe baca batekererwa imiti bakaja kugaranirwa iwabo, abandi nabo bakaja mu kibanza bateguye, abandi nabo bakaja mu bitaro kuko baba bafise imyaka ikuze kandi bafise n'izindi ndwara. Bakaba bavugiye kuri mikoro mugenzi wacu Ciza Jean, reka tumutege yombi. Twasanze harimo abashika 28 banduye imigera ya coronavirus. Muri abo tugasanga 15 bari muri bamwe 277 bapimiwe ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo kuri ETS Kamenge. Tugasanga babiri naba muri bamwe 183 bapimiwe mu kigo cy'Hotel Susetine, hanyuma 180 nabo bapimiwe ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Paruwasi mu Kanyosha. Twasanze handuye 11, akaba bose hamwe ari 28. Abo banduye iyo ndwara tubafata mu migwi itatu. Bwa mbere hariho ababa dusanze bafise iyo ndwara ariko ata bimenyetso bafise. Abo rero turaheza tukaraba kuko hariho abifise ushobora gusanga aho babaye bashobora gukurikiza impanuro neza, bakaco twita konfinema, ntibashobore kwanduza abandi. Abo turaheza tukabaha imiti bakayifatira muhira. Ariko abo tubona yuko mu kibano bigoye, aho babaho batuye babana n'abantu benshi bishobora kugorana, abo tuca tubatwara mu kigo twateguye kiri muri Susedine, tugaheza akaba ariho baguma bakaronka imiti tukabandanya tubakurikirana cyo kimwe n'abo bari muhira. Ariko hariho umugwi wa gatatu usanga ari abo kwitabwaho cyane, twavuga nk'abantu baba bafise imyaka yisumbuye cyane cyangwa bafise izindi ndwara, kuko bimaze kugaragara ko hari izindi ndwara iyo umuntu azifise iyo ndwara iheza ikagira ingaruka mbi ndetse igashobora no guhitana uwo muntu. Abo rero duca tubatwara mu bitaro, mu mavuriro kugira dushobore kubakurikirana. Hanyuma iruhande yaho rero abo banduye turaheza rero urumva ko bari mu kibano babana n'abantu, turaheza rero tugaca duheza tugapima abo bose bari mu kibano tumenye imiryango yabo, abo babana ndetse n'aho bakorera, kuko iyi ntumbero niyo kugira abantu bose bashobora kuba bafise iyi ndwara bamenyekane, tubakurikirane kugira ntibabandanye banduza. Akaba ari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire badufashe gutorokana ano makuru, eka dushimire watumye amajwi abashikira neza, namwe maduteze yombi. Nanje nabashikirije ano makuru ni Felicien Bigimana, naho utaha mugira aho muba mubahwe. Gwino muri sanze muri radio magara tanze fe